Mark, ndashaka uze kudufasha utwibutse ibihe vyiza wagiriye muri kino kibanza ikiri stade Prince Rugwa Gasore. Nibihe bihe wibuka utazokwibagira wagiriye hano? Kwanza cyambere kuri no poto nibuka nkivuye gukina muri Flambeau d'Orest twari dukina match ya mbere ya derby. Izo ni zimwe mu image ntazopfa nibagiriye hano. Nirudi nto kwibagira ndibuka yuko hajya hagati mu kibuga nyakwigendera umuhisi Petero Nkurunziza yigeze kumpamagara arambwira amajambo aryoshe yajya aranamvugisha. So ndafite ama image menshi. Umuvyeyi wanje ndi kuri Reverie tukiva Makamba yaratuzenga turakina match ya mbere. Je nabona yuko nkuniye kuri synthetic umenga ndi Burayi. Nuko ibintu byarahindutse. Football n'ubuzima. Football irashobora kugutungira umuryango noneho dufite uburorero bwinshi. Yusuf ndayishimiye Nyange. Nfata na kano kanya ndanamushimira. Turiko turategura urukino rwa Aigle mugabo je nari ngandi ko ndafasha nkamuze kugira ibintu bigene neza. Yusuf yanerefunya ambwira ati abafana amajana 3 genda bambika impuzu amatriko yatwambaye urumva rero nk'ico ni ikintu cyo gushima ukabona ati aba bavuye aha mugabo n'umunsi bariko barafasha. Je nibuka igihe ntibagiye igihe twari muri Qatar umenga twarahuye kuri aeroport na equipe yo muri Algeria. Twari kumwe na Marleze n'abaje bakinyene ba equipe nationale yo muri Algeria. Turi kumwe mu ndege canke kuri aeroport warabona yuko hari difference kabisa. Ogati ukabona ati je ndi umukinyi canke ndi umukinyi wanini. Kweri warabona ati kweri kabisa. Wanagute d'abord no stade. Ino stade cyambere ndayibonye nibuka uburuhe nayiruhiye ndiko ndayibomora. Anzi kuri kurayuba. Nukuri kwibaza muri blague. Ya celebration y'amaguru. Kandayigerageze nda. Reka ntuvunike wa mugabo. Mama Mogi sezera umugabo wawe. Rero novuga yuko uno munsi kuba turi kuri ino stade ni vyiteka nukwishima. Rero bizo ari ibintu vyiteka kandi ibintu byo kwishimira kiri kibuga cy'iwacu. Yego turi muhira. Aha ni muhira. Era wabonye ngene basunika intoze. Ka beba kitagute. Aka bench. Ni bench. Bayita gute? Bayita bench. Kanda yiti bench kuba umuntu yicaye yagiye abayicaye kuri bench. Nuko burya bayikwega. Shabi ngubu ibi byatwaye yamucubona abantu ngo bakeneye ngo intambara ngo ibibuga by'indege ngo byafashwe. Ibinyoma by'uburofa kugira gusa basambura iki. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizira komeze neza murasi. Mwiriwe canke muramusiva na mwere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sunda wikaze wose urikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, ndetse mu Govia bara ndavuga Martin Nabi. Saudi bari America, Canada, Dubai, ndetse no mu Busuwisi mwese ndabaha ikaze. Uyu no munsi udasanzwe kandi aho turi mu kibanza ciza. Ni stade Intwari, ikibuga ca Bujumbura. Ningaha anya stade Intwari ni kibuga ciza. Yaho yitwa Stade Prince Rugwa Gasore. Niki kibanza rero aho hagiye kubera ibintu bidasanzwe mu ndwi zigiye gukurikira muri kandi giye gukurikira ku itariki ya 21 hagiye kuba match idasanzwe ya Aigle Noir igiye kwakira ikipe ivuye hanze muri Champions League. Yes, muze tujane amatuganire n'abantu bagiye batandukanye. Ndagufinze umuntu turi kumwe n'umuntu akinye muri Aigle Noir, nimwe mu bantu bakoze amateka adasanzwe mu ntamba mu rugamba muri Aigle Noir ndetse n'undi migwi igiye itandukanye. Muramuzi yatwaye Burundi muri higanwa agiye atandukanye. Karibu sana. Arakaza Mark Arthur. Ni aje brother. Salama mzee. Amakuru y'imyaka. Turashima Imana. Turakubona. Nanje ndababona man. Umwe mu banyegori bakomeye mu Burundi. Babayeho mu gihugu ndetse n'uno munsi. Turagoye ikaze kuri African TV. Nanje ndishimye kubana namwe man, ibikorwa byanyu birivugira. Urakoze cyane. Yego man. Arakaza. Umwe mu banyegori ba equipe nationale intamba mu rugamba babayeho ndetse bakoze amateka bashika no Burundi kure. Mbega ni gute umya Arakaza Mark Arthur ninde muntu? Arakaza Mark Arthur umugabo yavukiye mu ntara ya Makamba. Ntangura iby'umupira w'amaguru ntangujwe n'umugwi wa Aigle Noir. Fighters. Niho natangura muri Fighters man. Nanje ndumugwanya. Uri umugwanya. Ndora bibona. Yego. Mvuye muri Aigle Noir nca ndaza muri Vitaro. Nje muri Vitaro nca ndasohoka ngera muri Afrika y'Epfo.
mvuye muri Afrika y'Epfo niho nagarutse ngaha nza muri Lydia Ridike mva muri Lydia Ridike nja muri Flambo mvuye muri Flambo cangenda muri Vitaro kandi mvuye muri Vitaro cangenda gukina mu Buganda muri Villa Sport Club mvuye mu Buganda nja muri Kenya Kakamega Homeboys mvuye muri Kenya candagenda gukina muri Zambia muri Lusaka Dynamos mvuye muri Zambia nja gukina muri Djibouti Police Nationale de Djibouti mvuye muri Djibouti ngenda muri Turkey hama mvuye muri Turkey nja muri Tanzania hama ubu nahora mu Rwanda abariyo nakinira niyo makartire bariko ravuga mwamwumvise arakaza makartire nababwiye ko ari umwe mu banyegori babayeho ngaha anya mu Burundi ndetse no munsi agihari ariko kandi waciye mu migwi myinshi ibangwa kuresha kugira ngo ugume ugendagenda mu migwi itandukanye byari intumbero yari kwanza icambere nibaze yuko ari gukora mani gukora sacrifice ama ntihabe no kubesha ari umigwi ugenda mugasanga ibintu nibi byakugendeye neza bikagusaba yuko utegereza guhindura kiri kare so nibaze yuko byo bavyaraciye muri nzi yes wakini imigwi myinshi ngahanya mu Burundi no kuvuga yuko icicero cambere ngahanya mu Burundi urakimenyereye waserukiye u Burundi umagaga yatandukanye muri shane niyo muri Afrika y'Epfo mwagize ibihe bitandukanye d'abord umupira urashobora kubeshaho umuntu ukamukura kubusa ukamugeza ndana hakomeye urakoze cyane mu kibazo cyawe kandi je nibaza ko ndakarorera imbere ya kamera kubera jewe navuye Makamba mugo no musi ndiko ndavugira ijambo kuri stade Ntwari Bujumbura bisigura rero ko nta mashuri nta diplome naki umupira iki kibuga nyene ico canshikanya aho ngeze no musi nkabafise famille n'abana babiri kwamba ndashima Imana man yego yes ni Aigle Noir the Fighters nimwe mu mugwi wareze abana benshi uno musi bakuze babaye abakinyi bagiye batandukanye turafise Yusuf Ndayishimiye turafise ba Jospe turafise bamwebwe turafise n'abandi benshi bagiye batandukanye uno musi babaye barurangirango Aigle Noir wisigura gute ukiyishikamwe yaro mugumeze gute Aigle Noir ni kintu kinini man kiragoye gusigura sinzi uko bivuga Aigle Noir ni big family sana ni family nini mfata na kano kanya kwanza nshimire umukuru wa family muvyeyi wacu ndi kuri Reverie Imana ibandanye mutuzigamira guseje nico namusabira kubera ibikorwa byo birivugira bihereye mu bantu nka twebwe urabona twaho tugeze twadukuye muri zero mu mashuri man araturihira amashuri aradufasha ubuzima uno munsi nawe turafite amafamiye araca twereka intumbero y'ubuzima iki kibuga turi kuno munsi mwari muzi ngene cyari gisa ari mu bantu bafashe ijyambere ati reka duhindura ikibuga so novuga ko Aigle Noir ari ikintu kinini ni famille nini yasoye abakinyi benshi banyange wumva batwebwe n'abandi benshi nashobora kuvuga so Aigle Noir ntawe ivuga mu izina ni ikintu gihambaye yes imbere ko tuza gusubira mu myaka ya kure ariko tugaruka no munsi turi muri stade Ntwari yahoze ari Prince Louis Rwagasore ndashaka kuduganiriza ibintu bibiri izi stade zose Prince Louis warayikiniye ko imyaka myinshi warahatsindiwe waharonkeye umunezero udasanzwe uno musi turi muri stade Ntwari yubatse ishasha shauganyije ibintu bibiri Prince Louis na Intwari kuri cyambere kwanza Prince Louis nitwoyibagira kubera nta wibagiriye iyo yajava yego Prince Louis cyari kibuga naho kitari ciza mugabo hari abantu bakigiriye ko umunezero nibihe byiza ubu rero tuje kuri stade Ntwari naho ngirira bibona mwana ibintu ngira byo kurundi gwego urabibona twahuriye ngaho no munsi turiko turategura urukino yego tugomba kuza ngaha kuzuza iyo stade ihangiro reka yuko abarundi yuko natwe dushoboye timu Hypotei timu Nyange timu Jospe timu Kalebe timu Saidoni bazongi yani umukinyi w'umurundi wese azi yuko abantu biwe bakunda umupira w'amaguru no kubararika tugahurira hano ikibuga tukacuzuza mani wenda kubaze mbere kubora gute ikibuga cuzuye abantu mani tuko turaraba ngaho abantu bose please raba hano aho hose huzuye oya none wombwira gute ko Aigle Noir yotsindirwa ngaho ariho tuzi oya byo gutsindwa byo nta birimo byo gutsindwa ntibirimo ngaha yese kuvuga yuko tubwirizwa kuza gushigikira ni itariki rero 21 ni itariki 21 igihe cy'isaha 9 mugano bwira yuko abantu b'abarundi turafise ingorane yo kuza dutevye twogerageza tugashika ku kibuga kare macho barabizi ko ari ku mwanya nabo buri saa 6 cy'amasatano n'usobanuro kabaje kubera ibintu by'ikibuga bishasha bizosaba yuko amatike electronique nta bintu bimwe byakera ngo usimba ngira murabibona udafite itike uzokwinjira hano nta n'igiti cyo kurira ko ngaha gufubu ngira murabibona n'ibintu bisukuye noneho muze mwirabire mube namwe muje muri histoire mufata amafoto mubwira abana banyaturukino rwa mbere wakiniwe kuri stade Ntwari no twari Mark ndashaka uze kudufasha utwibutse ibihe byiza wagiriye muri kino kibanza ikiri stade Prince Louis Rwagasore nibihe bihe wibuka utazokwibagira wagiriye hano kwanza cyambere kuri no poto nibuka
nkivuye gukina muri Flambeau d'Orest twari dukina match ya mbere ya derby Vitaro na Lydia Ridike. Ico gihe Lydia Ridike na Vitaro nizo zari zikomeye vyatari. Lydia Ridike yari ifise umuzungu, yari ifise uburyo bwinshi, yakinira ba Fiston muri Vitaro. Rero igitsindo cari kimwe ku busa twabatsinze, Rodi Mavugo yari yatsinze, hama baca bararonka penalty ku minota 89 ikitegwa na Duhaye Davigayero bari umukoca wa Vision. Ndayikurayo ngaha nyene hariya nayikuriye kuri ya kote hariya ku ruhande hariya ndayicara isohora match cirahera. Iyo ni ikintu kimwe nibuka kuri iriya poto turiko durakina match ya Kenya n'u Burundi qualification. Kuri iriya poto ndibuka narakuriye imipira nk'itatu yatumye Kenya tuyitsindira hano, hama tuca tugenda gukina muri Kenya naho nyene ca turanganya bisaba turonka amahirwe yo kuja gukina Shane. Kuri iriya poto nyene ndahibukira twari dufise match ya Vitaro na Nyimba yo muri Nigeria. Twagiye muri Nigeria baradutsinda ibitsindo 5 nyamba ari kuri 2. Bazino uwari ndongozi yaca tubwira ati naho babatsinze byinshi ntibave ngaha mu Burundi badutsinze. Hari ku munota 40 Imana yaradufashije match yagomba ihere. Twari ibitsindo 2 kuri kimwe bitarira imbere. Baca bararonka 1 contre 1 ari sigaranye n'umukinyi muri Nigeria. Agenda buri ko ndabigira namaze gusohoka muri surface cyana mukubita tackle man. Baca bampa carton rouge. Bampaye rouge ibitsindo bisigara ari 2 kuri kimwe, je ndasohoka imatch ihera bitaritsinze. So izo ni zimwe mu image ntazopfa nibagiriye hano. Nirudi nto kwibagira ndibuka yuko hajya hagati mu kibuga nyakwigendera umuhisi Petero Nkuru nziza yigeze kumpamagara arambwira amajambo aryoshe yajya aranamvugisha. So ndafite ama image menshi. Umuvyeyi wanje ndi kuri Reverie tukiva Makamba yaratuzenga turakina match ya mbere. Je nabona yuko nkinye kuri synthetic umenga ndi Burayi. Urumva dukina equipe nationale yo muri Mali, sinzi yuko nawe hari avyibuka muvyeyi aho ubona ntaca atakoze kugira tugera tugeze no musi. So mfite ama image menshi yanyibutsa amasouvenir yo kuri no kibuga. Mfate nakano kanya shimira abantu bose igihugu amuze bafashe uburyo bwabo n'umwanya kugira bubaka ikintu nk'iki ciza giteye igomba. Takimengiwe nimwe Aigle Noir ifite ikintu udasanzwe. Ubona neza yuko no munsi harimo ugwaruka ufise umupira mu kuguru kandi no munsi uri professionnel. Ndashaka udufashe gutandukanya abakinyi ba Aigle Noir bakiriya gihe n'abakinyi buno munsi ubabona gute? Ishaka rimeze gute? Mbega motivation ni kwanza biratandukanye. Abakinyi ba Aigle Noir bakiriya gihe kwanza kubona uri muri Aigle warumva ko ari umunezero watari. Uri muri Aigle ndi muri equipe ya Muzehe wumva yuko ari umunezero. Mugari rabitandukanye no munsi. Uno munsi nakazi. Uno munsi amasantima ni professional. Nta bintu by'amasantima byo kuvuga ngo ibi ukoze akazi kawe baraguhemba bakanagushimira ukanasonga n'imbere. Mugabo bitandukanye na kijya gihe abari bafite amahirwe yo gusonga guja gukina kure bari bake cyane kubera byasaba kwihangana, bisaba gukoresha ingufu nyinshi kandi nta burorero twari dufise mu Burundi bw'abakinyi bari bamaze kugenda hanze. Mugabo rero ugwaruka bw'ubu rufise chance man. Ushobora kuraba muri televiziyo bakabona Nyange, baravyino bakabona Jewe, baravyariye bakabona uwundi. So uburorero ni bwinshi ubwo tuma abakinyi bashiramo ingufu nyinshi kugira nabo bagere kuco bifashije. Yes, ukrakamenga ibintu mwe rero. No munsi motivation ni nyinshi ku bakinyi bo muri Aigle Noir. Ubona ko harimo abakinyi bakiri bato kandi bafise inguvu zidasanzwe. Ubaneze ko dushobora kuvamo uburo buryo butandukanye. Hari benshi bari mu munsi bakina hagati bakarimu, hari babdi, hari nabandi benshi babizi neza. Message wo abakinyi buno munsi. Je kwanza message no tangura ko guha abakinyi buno munsi nuko ibintu byarahindutse. Football n'ubuzima. Football irashobora kugutungira umuryango. Noneho dufise uburorero bwinshi. Yusuf ndayishimiye Nyange. Nfata nakano kanya ndanamushimiye. Turiko turategura urukino rwa Aigle mugabo je nari ngandi ko ndafasha nkamuzeho kugira ibintu bigene neza. Yusuf yanerefunya ambwira ati abafana amajana 3 genda bambika impuzu amatriko yatwambaye. Urumva rero nk'ico ni kintu cyo gushima ukabona ati aba bavuye aha mugabo n'umunsi bariko barafasha ko bakarorero kuri babona bato nabo ati natwe jeje ubundi kubera tuzoca mu makanda y'abakwaje. Uno munsi nyine iteka Reverie Ndikuriye numwe mu bantu bafashije abakinyi benshi no munsi bageze kure. No munsi football mu Burundi sigaye boneka yuko umwana ashobora kwikina hamakanda kazovamo ikintu gikomeye cyane gose. Ijambo kwa nyine iteka mbega nyine iteka n'umuntu ameze gute ku buzima bwawe Gamari? Cyambere kwanza
havuye Imana je no mvuga yuko umuvyeyi ari wa kabiri mzee je namufata n'umuvyeyi wanje kubera mzee yadukuye makamba mani ku ishuri tutazi ubuzima iyo buriko buradutwara zaraza aratwereka ati bahungu baseriye kiribiki umupira ibintu mu bireke ibi mu bigire none umuntu yaguha intumbero y'ubuzima kandi nta kibigeza gutwaramo ahubwo yakweretse mu bintu bizokubaka bikagufasha nawe ufata umuryango wawe ukawubaka rero bazoye ko mubyara umuvyeyi ahambaye cyane kubera ni bake bafise uwo mutima kandi bakabikora ku bantu benshi batabikorera ku muntu umwe so icyo no musabira gusa no kuramba Imana ikamuha kuramba ikamuha kwihangana kubera ndazi umuntu afite urukundo rwinshi akira n'abamukomeretsa benshi Imana imuhe kwihangana no kuramba ahari hose amenye yuko afise abahungu biwe kandi bamukunda gose yego yes uno munsi buraca bakinira mu ijoro haka habona neza ibintu mwagenda hanze mugakiniraho sometimes bikabanyuzuwe ugasanga match yakugoye bivanye n'uko utarumenyereye gukina ijoro ubona ko bizofasha iki ugaruka bw'u Burundi no munsi kuba dufite stade nk'iyi nziza bizofasha ugaruka je nibaza yuko ari bimwe nariko ndavuga yuko ibintu byari magera vyagerutse ubu kera umukinyi w'Uburundi yaragenda hanze ugasanga aranyuzuwe n'amatara mugabo no munsi ari muhira kwanza ni kintu kizotuma va muhira deja afise kwa kwiyemera ati bimwe nahora mbona muhira nta bishasha birimo nta kunyuzurwa bazobabona so ikindi naco je kinyoheye nuko hari abana b'i Burundi bahora baramukira ngaba yuko menga ngaha nta football umuntu wese yoza agaca no gakwibaraba naho bari umunyamahanga w'umuntu yovuga ati hariho football so abana ni bagire discipline bakunde siporo bakimupira leta yabahaye ng'ikibuga berekana impano zabo hama nabo barindira ikimane bate ndashaka twibutse gatonya igihe musohoka nicyo kintu cuba carababaye ko carakubaye ko ukavuga ati ndanyuzuwe bravo igihe mwasohoka mu bihugu bitandukanye mugiye gukina kumbure hariho umuntu yabayiviriye makamba direct ashikira ku kibuga c'indege je nibuka igihe ntibagiye igihe twari muri Qatar umenga twarahuye kuri aeroport na equipe yo muri Algeria twari kumwe na Marleze n'abaje bakinyene ba equipe nationale yo muri Algeria turi kumwe mu ndege canke kuri aeroport warabona yuko hari difference kabisa ogati ukabona ati je ndi umukinyi canke ndi umukinyi wa nini kweri warabona ati kweri kabisa abatipe n'abapro urumva rero nuko mane mugana bico bigusaba kugira kwihangana no gukora cyane kugira uzomere nkabo no musi yafashije banyange nyange no musi ari kumwe na Messi umengo ahubwo umengo ni wari muto kuri we nagiye rero n'ibyo gushima Imana byose kubera natwe dusigaye dufise nk'umurundi two abarundi abana bato borabira ko akarorero bakavuga ati birashoboka haje hari ba Messi natwe arashobora kuba umwana w'umurundi yego yes bose ni abavukanyi bawe bose mwarerewe hamwe bose mwakuriye hamwe ariko ndashaka kumbwira uno musi nabahe bakinyi batatu muri Aigle Noir ubona ejo cyangwa hirya yejo mu mwaka uza badashobora kwisanga muri championnat y'u Burundi ahubwo bashobora kwisanga muri championnat y'u Burayi batatu gusa bose n'abagenzi mugabo urabona nawe we MVP Karim Kamana umunyengozi kandi Abdi Ineza undi Keita Bukuru Keita garo jana mbona benshi Aigle Noir se bapeti benshi no gardien wa Aigle Noir naho tutarabona na tuvugane namaze kubona umengana mu gardien cyane yego yes abo batatu nyene uvuze nibo uno munsi muri championnat y'u Burundi bariko baragaragara cyane kandi ubona neza yuko n'ubunye bari batumye ko muri equipe nationale ubona ko ari kubatera intege bakiri batonya cyane gose kuja muri equipe nationale ukiri mutonya bifashe ko umukinyi mbega bifashe iki equipe nationale kwanza cyambere ku mukinyi birashobora kugufasha nkuko bishobora gukonona ku mukinyi azu ubwenge bimufasha yuko yigiraho byinshi kuri bakuru biwe aba yahuye nabo hama ku mukinyi nabishobora konona ni uko kubona guhamagara muri equipe nationale ukamenya biraheze urugendo rwawe so nibaza guhamagara muri equipe nationale ni intango yo kubona urugendo rwa rurerure rw'ivyo urimo yes mu gusoza ikiganiro cacu intamba mu rugamba umugwi wakiniye ndetse n'uno munsi akiri mu maraso yawe uranize ko amaraso mashasha gumaza muri equipe nationale twa dufite ikizere izo match zibiri ziheruka ariko zose twarazitsinzwe ubutumwa kubakinyi intamba mu rugamba ubutumwa bugiye butandukanye bwagiye kandi bura n'abashikirira nabo nyene bamwe mu mwakinanye bakinye mu match akomeye barashikirije ubutumwa bugiye butandukanye ubona umengo no guca intege abakinyi kubgabo ubisigura gute izi ntsinzwi
kumugwa intamba mu rugamba uzibona gute mbega hari icigwa hari ico canke igihe bishobora kuvamo je kwanza je ni umuntu adaca pembeni nikongera narezwe canke komeze mu buzima je nibaza yuko twarezwe tubona iyo umuntu afise ikibazo mu muryango papa wiwe na mama we bafitanye ikibazo canke bafitanye ikibazo no bipfukana inyishu usohoka hanze yo rugo kaza kwivugira kwibarabara ngo muhira ngo ari ngorane ngo barabana bamagara je nibaza yuko ahubwo no guhamagara ntajya nyene mu nzu ibintu byari biragenda uko dukwiye kubikosora bitwihe amenya abatwenzi rero je cyantangaje bakuru bacu bamwe twafatira akakarorero nibo batangura gusohoka hanze y'inzu kumenya ibanga ingorane irashobora kubiriho ntabinyagiza ingorane irashobora kubiriho mugabe ingorane mu kuyikosora si kuja hanze ukavuza urwamo ingorane mu kuyikosora no kuja hamwe n'abajya vyega ukaraba ico baterera iciyumviro hama mugatorera iciyumviro je nibaza ko bwiza ari uko guca mu bantu mukicara mukaganira mugatora inyishu y'ahantu hari kosa apana yuko uja imbere y'abantu ukavuga ugasemerera ukamenga niho inyishu izobonekera Varina hayo niba bivuze waranamwishuye ubabaye cyane bega nikiye shusho twoha ikipe national no musi bega isha nk'ijya yejo ihinduka kwitega kumugwa intama mu rugamba hari ikizere je nibaza yuko ikizere kirahari umu entraîneur nta gihe kinini aramarana na equipe bamuhe kwanza umwanya gato ama je nibaza yuko atari ryambere dutsinzwe kandi turacatsindwa vuga gusa gutsindwa bitwigishe kuroba ingene tuva muri ico kibazo apana gutsindwa bikaca bibumenga bibaye umuvumo cyangwa bibaye umunezero ku bandi bantu kurongera aho bavugira urumva gutsindwa ahubwo bitwigishe kubivamo turondera ukuntu twatsinda yes duhamagarira abantu itaki 21 ku munsi uzoba mwiza ku barundi amakandi twese twambaye impuzu zirimo amabara yera amabara yirabura harimwo ni nkona yacu amakandi dushigikire tuze gushigikira kugira ngo intama mu rugamba dushobore plutôt aigle noir dushobore gutsinda iteka ku Burundi iteka ndetse ku barundi twese Mark ndagushimire cyane nanje ndabashimiye murakoze imana ibayezagire guma mwiterera imbere turabakurikirana n'abarundi benshi babandanye kubakurikirana hypothèse bro yes merci beaucoup mugambe so dukurikiranye turi ku stade intwari asante sana yes turavanye na Mark Artire muramuzi kandi mwaramukunze ikanda kwe kundi muntu uri kumwe mbewe yakoze wakoze iki ubu ubone ndiko ndandika gahunda kwikomeza taki 21 kuri stade intwari tujane ku gatonya rero simbitse tujane gatonga hayi yes ni stade intwari yego kwitera iteka niyo jambo ry'umutwe ico civugo yego kugira ngo Burundi bushobore gutera imbere yego ubona gute d'abord no stade ino stade cha mbere yo ndayibonye nibuka uburuhe nayiruhiye ndiko ndayibomora Manzi kuri kurayuba nukuri kwibaza muri blague uranyumvira bro manzi uheze guposta oya ndacho ça fait partie no je nibuka amabavu ndiko ndayibomora ikigira kabiri naco cyanibuka ryajambo nyine icubero yamavuga ati irabe 2005 wasaguti ubu naho usaguti kameme nawe uravye no stade bagakoreka 2005 ingene yasa yego bacubona no musi ingene isa ucubona yuko kwigina imyaka 20 turongowe n'intwaro dufise no musi ko ari ibintu byo kwishimira yego kameme kera twicara ku bisima yego sonapa yuba ndugu yawo angalia vraiment ariko no musi intebe zimeze neza kunja VIP na staff only personnel uniquement wana yuko ni basi n'ibintu bipanze biri ku murongo umugani wanyene iteka esi birapanze Uraneze yuko ni stade ipanze iri ku murongo bora ko ari stade yiyumvire kandi atanso iyi stade aba engineer bayikoze ko n'abarundi yarubize metode yakoze kugwaruka yakoze n'ugwa nakunde rero ingene uno munsi dufise intwaro zizera cyane ugwaruka ntimuzoye umunsi bakoze Efrani ntimuzoye mukira igihugu Efrani no mukira kuti igihugu cyakuvyaye azi kufisa udushoye tungaye gafrani cyakuvyaye cyo gihe mukira ari genga wasanga barakwizenga nyene usema ndafite 13 n'anda 3 ninongeje anniversary kaba biri guraherera ntuzinya oya wifo ko umuntu akora bijanye n'umwuga wiwe singombwa yatwize mu ishuri oya wewe wize nivyo wakoze nivyo nakora telecom wize telecom charge ivyo nize vraiment mbe wize biki wize informatique de gestion nguma muri informatique nyene nguma muri vya bindi nyene ubuzima ni njya nkuje
oh ninjyamuge ibintu biragoye oya mugabo Imana ishimwe yuko hari impano Imana yamaye oya mugabo ni bon iciza ikintu ndagukundiye ni kimwe nuko nturi mu Barundi bidoga wewe wariremeye akazi foge wiremera akazi nzofuma nirwa ndayererana na nuru yasukuyerera no kurondera ubuzima ni kuyerera none bazeko ngaha none turavana tabyumba ijana mpaye none wewe ko ndabitse amva ngiye kuyerera ndahejegira partager so zari hamwe tubwirire ntuncike ne turavana ko tampaye ibihumbi ijana ko urumva naje kuyerera ibihumbi ijana urumva ibihumbi ijana je hako no biguha sivyo umusezero w'ikizungu umusezero w'ikizungu wawo yego uranyerera yego bimwe gira turabe chuvunagurika iya gutya chuvunagurika ijya irakunda ijya celebration y'amaguru kandayigerageze reka ntuvunike wa mugabo Mama Mogi, sezera umugabo wawe. Kirakobotsa amavi. Oya nacomba. Wamuhungu. Oya ni bon. Yego. Yes, dufite stade nziza. Ubona ko rufite iteka koko. Urabona? Urabona yuko ntacomba urabibonehera. Yego. Tu vois? Ubwa mbere nk'ivyi ntivyakunda. Wacu kungagurika. Wacha ukungagurika. Sindi mu footballeur. Byerekana yuko uzoza gukina agapira ngaha twatundi tutatubona. Ega hari abantu bibaza ngo karakajede ngo bijya ari byakunda kuri rya synthetique yindi twahorana ngo urabona yuko avec uno musezero urayibona urashobora kwa iyi ni original yes dusima kitaki mu bintu imwe aho abarundi benshi bari barindiranye inyota kuza gushigikira umugonga hanya mu Burundi ankoro wakiriye ngaha izo match za mbere zizoba zibaye zo kugira ngo batangwe kwinga anya kuri kino kibuga izo match za mbere zemewe na CAF bro sinzofa nibagiye umunsi wa match ya Gabon no Burundi ico ginaye nicaye tribune d'honneur yari ngaha nyene niho nabonye agaciro k'umufana iyo ari karakurikirana match ari ku kibuga yego urumva ubu witwatira stade ugasanga match irikirabera ahantu muri Kenya ahantu Maroki ugasanga turi mu gihugu usanga ari n'abantu bake abarundi bake bashobora kuza gusupportinga umuguserukira gihugu burya hari ikindi naco abantu batazi kuri ino match impamvu ubona yuko je napfuye gusa kubona yuko hariho match hari 21 ndavuga ati jewe ntegerezwa kuza kwishikira ngaha kugenda bikubwiye neza Siègle Noir numuguserukiye igihugu Numva ni match kuko numugwi wabaye wa mbere muri Premier League muri championnat y'igihugu championnat nkuru y'igihugu niyo ntuzenya hano bayita Premier League niwo mugwi wabaye wa mbere uwo mugwi wabaye wa mbere ucuja muri izi nkino Champions League nikoma tubona abakiburaya zo rwego rwa Afrika uravyumva rero niyo mpamvu rero umuntu aciyaza ngaha kugira igihugu giserukirwe neza bisaba yuko tugiya support biraryoshe rero iyi stade mubona ni stade yavuye mu nguvu z'iwacu stade twayiyubakiye urumva twayiyubakiye niyo mpamvu rero ibintu mwe nibisha ni Franike namba dukeneye yuko tubona yuko twagize iterambere nuko tuza turafashanya mu gushikira no mu gukunda iby'iwacu urabona umunsi mu bitaramo byateguwe neza imipira yateguwe neza tukiye kubishikira mwanze dushikira amafuti hano umuntu yateguye ibintu ngo nuko ngo ari iby'iwacu ibintu bifunditse oya pana tuvuze ati dukikira iby'iwacu ni gushikira iby'iwacu byiza bya bindi byo tubera n'akarero no hanze urabyumva rero novuga yuko uno munsi kuba turi kuri ino stade ni ibyiteka no kwishima urumva iyi ni novuga yuko ni nkayanda hariho umuvyeyi usanga yibungenze yego sivyo umuvyeyi yibungenze inyuma y'amezi 9 harabibi haravuka umwana ibaruka rero uwo mwana rero aba yavutse rero sivyo yego umwana rero aba yavutse nunga ushaka twicare nga oya ko ndaraba ahantu gano tuberekana bazo baradugira abazo baje kwicara kuri no ruhande ubona yeza ko ari ahantu muri make match uyiraba neza oya match urumva urazi impamvu ubwa mbere bari bavuze yuko match itagize
kera bana nka hajya ijya tribune yari inkingi urayibona Yego. zijya nkingi rero zirazibira abantu urayibona urabona neza yuko wicaye agapira ukabona kose Yego. urumva wicaye neza agapira urakabona kose kandi bana izi mbaho ni original izi ni mbaho zimwe zikozwe nyene original ngaha ni ibintu nyene biba bimeze ni ibintu byiteka aho umuntu azoba yicaye ngaha ndibaza sinzi kubona neza yuko uri ngaha ikibuga kibona cyose mugabo bwa mbere byari bigoye yuko ikibuga kibona cyose wasanga hari ibintu usanga biriko birakuzibira udashobora kubona ikibuga ndabeshe mwene wacu wasanga hari ibintu bikuzibira nk'ibyo usanga mutari mubizi urumva nk'ubu urashobora kugenda oya mvuze urashobora kugenda nko kuri stade ukabona dufate nka ziya stade Ingoma ukagenda inkuru nziza Peace Park wabona kavuga no stade ko yubatse uko imeze neza no kubera ko itemewe kumbe hariho zijya nkingi uravyumva inkingi hariho ngaha nkubona ngaha gutya aha no stade hariho ahantu hagenewe ibimuga ndabeshe ni he hariya hariho ibimuga abagendana ubumuga sorry napane ibimuga mutubabarire abagendana ubumuga barahafise aho bazicara ahazoje bamenyesha makuru harahari sivyo aba VIP murabona neza yuko nabone bafise abazo babisha bisigura yuko urumva no munsi turafise ikintu two kwishimira ari nayo mpamvu dusaba yuko ikintu nyamukuru urumva Frank namba itariki 21 hariho urukino ruzohuza Aigle du Noir the fighters abagwanyi abantu twavukiye butanyerera muto yego yayi butanyerera urazi impamvu mbe ntuzenya Aigle du Nord urayibuka manje urayikumbuka Aigle du Nord yari amakipe menshi akomeye nere clip abwo yari amabisi Aigle du Nord avuga yari amabisi Aigle du Nord yari ibereye simbizi wase mavumbi yani so rero hari umupira wa Aigle Noir na JB Telecom wa Djibouti biboneka biboneka oya tuzoyikonjega verbe tuzoyikonjega verbe rero bizo ari ibintu byiteka kandi ibintu byo kwishimira kini kibuga cy'iwacu yego turi muhira aha ni muhira bimweza bitazagenda zigatsindwa umuyoro ikipe gutsindirwa hano wawe ingene basunika intuze ka beba kitagute aka bench ni bench bayita bench kanda iti bench kwa muntu yicaye yagiye abayicaye kuri bench no kuburyo bayikwega sivya ndi bapanga vy'ibitebe technology ubu nta bintu byo gupanga nta bintu by'ibisupu oya ubu uyi urabona neza yuko igihugu gifise indongozi cyo tubishima muzemo navyerekana ariko biri kurayagara mbayahaga baga rero muri byo bigana mugana mbayahaga bijya abari kara replika abari karishura abantu bakeneye ko ibi bisambuka kwera hajya ahantu hari ntambara byose baramena niyo mpamvu hajya urinze ubona umuntu nkambaye haga ariko arakora content hajya mpurandabira bijya biganda bikunda uzo mundamukirize mbaye haga mubwiye ati pasteur ari umuntu twasimbizo asema bumbara gukunda cyane je ndiko ndasatira ino ndabereka ivyubatswe mbaye haga naguma hariya kuri defense ravyo kubera abakeneye bigena bakeneye gusambura ibi cyabi ngubu ibi byatwaye amucubona abantu ngo bakeneye ngo intambara ngo ibivuga by'indege ngo byafashwe ibinyama by'uburofa kugira gusa basambura iki ducika intege rero twebwe rero ntimuze muguma gusa ari kwambara haga muze muza no ngaha burya ibi nivyo biremesha abarundi burya bajya bakora zijya nkuru hajya mbaye haga abari karishura objectif yabo babakenera mingete kijya gihugu nta ngenzi zijayo kijya gihugu nta nkino zibayo kijya gihugu nta vyiza bihaya hari abantu babonye bakoze n'igiteramo baba bakeneye bumva ati nta gitoro gihari nta sukari hari amatara yacitse kijya gipoto gikamere nuru bo nubazo kubwira ko cyatibutse kijya urabona ki bo amakuru yabo bafise bakubwira yuko cyagize iki cyatibutse sivyo niyo mpamvu rero byiza nuru muze muza mucereka uri kwashage twagenda kuri Regides twerekana abantu impamvu amatara yacitse byo bariko
barunga. Yego. Umva rero nibi rero. Jewe nanse kuvuga ibintu by'umupira uzobera ngaha mu kibuga ntahishiki. Ndibaza amakartire mwayaze byinshi. Ndibaza yababwingene bakinira ngaha bagataha bamyotse. Mugabo nanje nakina football murabona yuko nibereye nk'intuze nk'imvubu. Mugabo wabonye yuko rashoboye kunyerera. None isi vumbi yitagwa yatabutse. Bwa mbere waragera gutyo utena attaque ukava ngaho ino nyama yose yamyotse yasigara mu kibuga. Mugabo neza yuko ubu yari ibintu bya. Ivyo rero sino bivuga ndi mu biro. Twakoshka ku kibuga. Bisaba uze ku kibuga naravyikorere unabibone. Sivyo? Yes. Ivyo ubonye ibi birahana icize ibintu bitunganijwe ne impamvu kera ama concert abantu batahita bani kubera iki bara bati bitunganijwe gute imipira bavuga bati none nze kubona umuntu aza gusimba ni yasimba gutya hama inyama yose sigare hasi mbwa uno munsi biraryosha avuga ati ndavuye muhira ndaje kuraba agapira aza d'abord afise ari sûr hari sécurité yuko umupira aza kuraba nagapira keza kubera kari wakinirwa ku kibuga cyiza yicaye neza pana bya bintu barabuta ega abantu hari n'umuntu je ndibuka ino stade gwari urukrotire rw'ibibuye twaza tugasimba n'uruntu vyibukaga n'uru menga kurusura gusimba umupira kwinjira ari 500 twarasimba sivyo canke aba grand frère bakatwinjiza hajya bimwe bya petit binjiza indani baje gukina umupira papa Claude ba Saidon bani bazonyiza ko twara aba petit twebwe bagacabona ati petit baravyisura gusa barabona yuko dusa n'ibipeti nyene vy'ibidoma barago mu buyenzi twambaye bakuriye mu buyenzi twinjira n'abakinyi twinjiye indani aba VIP aba security baci batwiruka twasa nabi demisenge twasa nabi bro tuvugisha uko 2045 twasa nabi nta ndi asa neza uraraba ifoto yawe wenda kama kwa Bujumbura gwasanga gwari rutoya uri rubebe gwambaye igihuzu mitikara ivyahi mitikara mugabo mbese mwana wiwe natara ku mugore wiwe amwambika pampe yes urumva rero ibintu byo kwishima rero ivyo nagomba ndavuye ava waza utazi naho uza kwicara mugabo uno munsi urazi neza yuko uzi yuko uza kuraba agapira wicaye hari rero muri VIP cyo nahakundiye uza wifite n'akantu kaye ko kunywa urafise naho gatereka sasa blaza evenement tuziwe mingi hapa nizibi za football gusa ejo n'abasani bazotegura ikintu kinini mu ndero apa ni mu VIP no kwicara ukaraba uhejeje ubabara ukababarira indani ujye ukajenga ukanabagenzi mugabo ni ibintu bimeze neza byo kwishimira ikibuga ciza kandi kizungurutswe n'amakamera menshi amatara menshi kuvuga yuko ni kibanza kizoba caka kibona neza ni kibanza ciza twiteye iteka nk'abarundi tubatumiye rero ku itariki ya 21 uza gushigikira umugi wanyu muguze uzoba userukiye igihugu yes azari match nziza kandi ihangiro ni kugira iki kuzuza kino kibanza kuzuza kugira offer urumva nitwashobora kuzuza neza kino kibuga twatura umukinyagira gatatu abari hanze y'ikibuga nitwe duhereza inguvu uri ndani nawe acagira morali yo gukonjiga verbe umuguru twatwo turagira iki natsinda turawukonjiga verbe twatwo turahangana nawe urumva umuguru duhangana nawe turiko turawukonjiga verbe yiheno cyo gutsinda we niyo verbe gusa uzovyibonera so bakunze ba African TV nivyo turabatumiye mwese muze mushigikire umugwi wanyu wa Aigle Noir umugwi wanyu wa Aigle Noir hama ndo hivyo. Merci beaucoup mwege masa dukurikiranye asante sana.